Bienvenue encore. Nashaka tugerageze tunyarutse umwanya watujanye mugabo nta kibazo turaza kugerageza kubaha vyinshi dushobora gutanga. Alors mutubwire amazina n'ivyo mukora. A brief introduction. Nitwa Mugisha Audrey. Ndubatse saba ndi mama w'abana batanu ndi kumwe n'umukobwa wanje wa kane Zoe. Say hi. Ego hama mu buzima bwa misi yose ko ndanyerutse nikorera ivyanje birabingora cyane gose kuvuga ivyo nkora ko nkora ibintu vyinshi. Kimwe muri ivyo ni cakindi pasteur yatubarira co kubaka. Umudamu yubaka kandi Imana ishimwe ko bijya tavyo nigeze numva. Merci beaucoup. Mwaramutse neza. Je nitwa Lydie Ndayishimiye. Akazi nkora ubu nuvuga ko ndumwigisha ariko atigisha mu mashure kuko nigisha n'abataciye ku ntebe y'ishure. Mu majambo make, moi je fais l'encadrement des jeunes et des femmes pour arriver à l'indépendance financière. Reka ndabivuga uko nyene. Les jeunes et les femmes duheruka kuransa très récemment un programme tuyugurura officiellement no munsi yitwa Femme Cash au Burundi, kubera yuko umukenyezi atagira amahera ihohoterwa ryiwe riba riri ku rugero rwo hejuru. Voilà, murakoze kangeze ngako mu presentation. Hi everybody. Hi. Izina ryanje ni Aurore Gachuti. Ndi umumama w'abana batanu, abakobwa babiri n'abahungu batatu. Ndakunda kubivuga cyane kuko nivyo bimpa inguvu, kubera mes 5 enfants nico gituma ntegerezwa kurwana kwiterambere ryanje kugira ngo nabo bashobore gushikaho nipfuza. Mu buzima sanzwe ndi umufama entrepreneur, mugabo abantu benshi banzi muri First Design Imprimerie, banzi mu ma imprimerie. Ariko ubu unye kuva 2023 2024 naragerageje kurondera ibindi bintu nkora. Narase kuguma muri kintu kimwe. Ndafise indi entreprise yitwa Gachuti Market Solution ikora ibintu vya marketing, igafasha abantu kugira ama plan stratégique. Nkagira indi entreprise yitwa Oasis Feminine, tuko turagerageza gufasha abapfasoni mu bintu vyerekeye santé mentale hamwe n'ibintu vya relaxation. Donc dukorera cyane kuri santé mentale. Ndafise abapsychologue dukorana, nitura Pasteur Atanaze akamfasha kuko hari abakeneye abagabo, hari abakeneye abapfasoni, byose nibaza ko bizogenda neza. Hama hari ikindi gikora ibintu vya fourniture citwa Horizon Trading. Rero ivyo byose ndabikora kugira ngo nteze imbere igihugu canje. Ndi umurundi kazi nkunda igihugu canje. Kurya Evangeliste Alice yabivuze, ndakunda igihugu canje, ndakunda Burundi, ndakunda kumva yuko twotera imbere. Turateye imbere. Aha nyene tugeze kandi turabandanya. Rero abihutira kuja hanze sindigera ntanta no kurondera visa n'umunsi n'umwe. Kandi nta nivyo nzokora. Murakoze. Wow, merci beaucoup. Tubaha amashi. Numva naje nyene ubwanje ngire ninjoyinge kuganira namwe kubera nahora nishira mu bamama bafise abana benshi. No munsi nfise abana batatu mugabo numvise twe tuganira n'aharose abana batanu. Alors ma première question reka ndayijane kwa Madame Audrey. Building self confidence, ni gute wogerageza kudufasha sivyo as women, as young women, self confidence wewe sivyo kugira ugera aho hantu wumva wodufashe? Urakoze cyane. Bon, ibagiye kuvuga entreprise yanje ngana yitwa ni Inspire Design Studio. Turubaka, turagira interior design n'ibindi vyose bijanye n'inzu, the art of home. Kintu cyose kijanye no kuba mu nzu nziza, mu biro vyiza, image yawe turahari. Ni kimwe mu bintu vyinshi nakoze, peut-être mwanya ndashaka kuduha amahoteli, kudandaza, import export n'ibindi vyose. Self confidence rero ni ikintu kitari naturel ku Barundi.
je nari proclamé nk'umugwanizi à défendre les contre donc agwanya rupfasoni rw'ikirundi mbabarire ntimunkubite ndagwanka rupfasoni rw'ikirundi ndagwanka cyane igituma ndagwanka sikwera ko nanka indero nziza ndanka ingene batubwiye ko kuba umufasoni ari kwiheba umengo ruwanyuma hama nivyo bikugira umu heroine kubera ko wihevye c'est faux c'est archi faux ikinyoma ca satani rero jewe birangora kuvuga self confidence canke ikingira gutya ntavuze ico naryohewe abantu bose bagiye bacangahanye bakivuze ahantu hari Imana twobaha amateori menshi n'ibitabo n'ibiki vyose mugo tutababwiye Yesu twatwo turababesha kuko jewe self confidence fise is a God confidence hama iri sustainable kubera ko n'igihe je ntavyumva muri jewe Yesu aguma ahagaze muri jewe akama inkomezi hanyuma akankwega kugira tubwiye evangeliste Madame Alice ndamukunda ndamuzi n'umushinga nawe wiwe biyavuze n'ivyo n'umugwaneza twariganye no mw'ishure ndashaka kubishingira intahe igihe cose wibutse yuko tu ne dois pas dépendre de toi-même arafise inkomezi enough for you n'ivyo uriko uracamwo vyose aho d'abord fondation ibejeje kuba late ikiba gisigaye nuko ubimenya bora bimbabaza turiko turavuga Yesu urabona gene umuntu yicomoye ukungene ce ni babandi bagira bavuga vya bindi iruka iryo opportunité mwaronse iruka umucakire niwe mualiye wawe wa mbere kuri réussite yose ushaka kuyumvira kubera warakugwanira udahari we araguha ce qu'il faut donc rero self confidence ya mbere ni kumwakira nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe hamugaca ugurura kiya gitabo that love letter yadusigiye agaca kubwira who you are as a woman agaca kubwira ko yakwiyumviriyeko ijya Psalm 139 yatubwiye iri mu psalm soma kenshi kaba kubera ndavyiyibutsa na jewe si misi yose ibi bintu tuvuga vy'ama makeup n'ibiki vyose twagumye tubivuga ko vyantwengeje gene twese twako tuyumvira ibintu bimwe ibi inya ni ephemer ni vy'akanyagato mukanya twese turaja kuja kwidemaki na numwe bitwara mu gitanda mugabo ni ijambo ryiwe uramenya uri wa vrai uramenya inkomezi ufise ukamenya ko Jesse ibi bintu tuvuga vya nivyo ejo tuzo celebrate le 8 mars mugabo I don't need anyone's permission to celebrate myself as a woman. God celebrated me already. Yarabonye ko mu kibanza ndimwo je suis irremplaçable. Nawewe uri irremplaçable. Hama ivyo nta handi uzobikura. Urashaka kugleaninga kundi yabivuze. Mugabo it will only take you so far. Minuit, 2h du matin, uri muri self doubt. Urakeneye kuja kubisoma from the word himself. Rero my self confidence comes from Jesus and from going deep to see what he really says about me. Hama nkagenda rero nkaca ndavyaplika. Aho nyene shaka utubwire ku kintu cyo gushiraho ama limit boundaries kuko urumva kumenya who you are icimana nawe kubonamo ni gute umuntu ashiraho ama limit boundaries mu buzima bwiwe ata guilt afise kuko ni ikintu kigoye cyane gukora muri societe yacu. Okay, umaze kumenya kuri legitime nk'ubuhoza umwana nagira mvuga umwana wa president mugabo naho nyene kiri limite ku gihugu cacu yofata indege bica bihinduka hoza umuntu tufate nka professeur wacu recteur ndamukunda cyane pasteur wacu wo kuri aho nsengera yaramudukundishije n'umugenzi wiwe donga sinanamuramukije nzi konza kumuramuzanya mu reka ngireko ngaha ni recteur kandi mwese muramuzi n'ubutamuzi ntibifuta ko ari byo aje yahinduye imodoka canke akazana n'undi muntu batamenya aje kwirembo uwugurura irembo agashaka guhezista it's a matter of minutes imbere yuko arregla l'affaire ahubwo wamugoye ni wahagirira ikibazo
limits zanje n'ama boundaries yanje nta numwe tubizi, ni Imana yabishizeho. If you have a problem with me, you take it up with him. Hanyuma nanje ntibingora kuvyaplika, kandi kuvyaplika bivuye ku Mana birampa kubikorana guca bugufi, sinkeneye kwigwanira. Hanyuma ntituza guharira, mpora ndabibona mu kazi nkora, akazi dukora nk'abadamu cyane cyane ibintu byo kubaka sikibanza cacu, kandi on est prêt kubikwibutsa kutari mu kibanza cawe n'ivyo uri kuravuga. D'ailleurs nuwerekana umu engineer yabigukoreye ari wewe uje gusinya gusa. Hanyuma ndabibona muri resistance, icambere uba witeguye, il faut pas kuja mu kintu ugira ama blabla utabikoreye, utavyize, utabirondeye. Hanyuma umaze kubona ko bimeze gutyo, you listen, ukavugisha ubwenge, ukavugira ku mafe, ibindengeye ndazi boardroom ndabitwaramo. Hama uwo gushika ubu ntaramara amazi arabiregla akabishira ku murongo, jewe ngendera ku myango yamaze kugurura. Merci beaucoup. Merci Tuma Mashi. Lydie, nashaka gatoyi utuganirize kuri projet. Watubwiye ko mugire lancement. Ma question iri sûrement yuko kugira inclusion financière pour les dames warahuye n'ama obstacle menshi. Shaka utupartage nahe ma obstacle makuru wahuye nayo, and what did you learn from them? Nigiki wize par ayo ma obstacle? Murakoze. Icambere jewe mvuga nuko tout ce que vous pouvez appeler par obstacle, jewe ndakibonamwo opportunité. Ivyo ndabivuga mpereye de mon jeune âge. Iwacu turabana 8, ndi umwana wa 6, turabakobwa 2. Hanyuma jewe papa yaramfise ko ivyizigiro vyinshi cyane ko nzomushikana kure, sinzi yo yabikura, bigatuma rero ashaka kumbwiye babivuga kuntwara iyo ashaka. Nanje nari mfise iyo nshaka kuja. Hanyuma mu myaka yanje ya 15 jewe niho natanguye ndi kumwe n'Imana gufata intumbero y'ubuzima. Ame 15 ans. Hanyuma ndafata umwanya wo kudiscerna ikintu numva nzoba mu buzima kandi kizonyohera, kitazonteza isoni, kandi kigatera n'iteka abavyeyi n'Imana. Aho ndiko ndavuga le choix de se marier ou d'être une consacrée. Ndavuye kwa je ndi catholique. J'ai pris alors le temps de discerner ma vocation. Hanyuma byatuma rero nkurikira abihebeye Imana cyane. Umunsi umwe rero papa biramurambira kuko yavuga ati ababikira n'abantu yaba connotation itariyo, sinobivugira ngaha, ariko yarabona yuko ngiye muri ubwo buzima ataco nzomufasha, ataco nzomushikanako, kuko benshi muri bo baragana ubworo. Nawe yarafite ashaka. Umunsi umwe rero biramurambira, nariga kandi nciye ubwenge, sinzi ikintu nakoze, acambwira ngo kandi we ntaco uzovamwo. Ico kintu ndababwiye abakobwa ntaco nabwavugire en public, kuko nzi ko duhura n'utuntu twinshi dudufrena mu buzima. Jewe iryo jambo rero sinarifashe nk'irinsubiza hasi, narifashe nk'ijambo ryarindutse, ca ndaripinga ndavuga nti je nzoshika kure. Nukuvuga intambwe zose nagiye ndagira mu buzima, kwaba kwiga, kwaba guheza kaminuza, vyose navuga nti jewe mbwirizwa gushika kure. Je nagize mariage nciga, pas kubera bibaye accidentellement, narabiteguye, mes parents canke abo tuvukana bakuru ntibantahura kuko babona ko nciye mpeba amashure. Mugabo amashure yanje sinayahagaritse malgré ubuzima, abana, kuko navuga ko ntegeza gushika kure. Papa yaravuze ko ataco nzovamwe, ariko je ntegeza gushika kure. Amashure ndayahejeje, nca ndatangura carrière à travers des stages. Mpejeje stage nca ndaronka akazi. Alors ama obstacle duhura muri ivyo dukora ni menshi, parce que ubwa mbere ya mbere nuko jewe ndi umukenyezi.
uri kurahamagarira abandi bakenyezi gutera imbere kurondera amahera umenga ugira ubagumure umenga ugira ubakure mu maboko y'abandi bantu. Iyo ni obstacle ya mbere, ariko twebwe approche dukoresha ni yuko umuntu wese agumana ikibanza ciwe. Umukenyezi ateye imbere, abana n'umushinga ntahe agumana ikibanza ciwe c'umukenyezi. Rero mu majambo make ayandi ama obstacle nahuye ni iyo yuko ndumugore, twebwe dukorera ku ma financement, ugenda uri umugore ukaja kuyisigura. Icambere nuko abagore dutinya kuvuga. Iyo ni obstacle nini cyane ituma notre estime de soi, notre confiance en soi ija en danger, bikanka ko dushika kure mu buzima. Gutinya kuvuga ico ukumva ko bibiragiza mugabe bikanka gudefanda ta cause. Iyo ni obstacle yindi novuga mu buzima, nohamagarira abigeme abadamu ko ifo oser. Uno musi ico utavuze ntawe ukikuvugira, kandi ibitavuzwe ntibibaho. Ikintu kibaho kubera kivuzwe. Nukugira tubahe Imana yavuze ijambo, kugira ngo umuntu abeho Imana yavuze ijambo. Yavuze ati umuntu nabeho, umuntu arabaho, ikirere nikibeho, ibintu byose vyaremwe n'ijambo. Rero mes chères sœurs, osez parler, kuko ikitavuzwe ntikivuga kandi ikitavuzwe ntikibaho. Sinovuga ama obstacle yo mu rugo, je nta obstacle yo mu rugo ndagira, kuko je dirais devant vous que j'ai un mentor chez moi. Imana yarangiriye neza impa un mentor, umugabo wanje. Donc iyo ufise umuntu agushigikiye mubana hafi, atavuga ngo n'umunsi wiriwe mwibarabara wataye ibanga ryawe ry'ubuvyeyi waritaye, uba ufise iyindi point yo gushika handi hantu. Muri make nivyo. Merci beaucoup, tumuha amashi. Madame Aurore, ndashaka watubwiye ko uri wose mu bintu vyinshi, mugabo ico nibuka wavuze wose n'ikintu ca santé mentale, right? Nukuri Imana idufashe nk'abavyeyi. Nawe urahejeje kukitubwira ijambo papa wawe yakubwiye yuko ntigigenda uko gusa, sivyo? Niyo ama blessure Pasteur Atanaze atubwira dutegerezwa kudiringa nayo. Shaka utubwire ku kintu co kugera la comparaison hamwe na pression sociale. En tant que femme entrepreneur. Ego. Ok, merci. Pression, je nta pression nini ngira, uko je ndazi gucrea espace yiwanje. Shitse ahantu, je me fais remarque, kirazira ngenda utandomanza. Hama ndavuga une société y'u Burundi ntitworohereza, mugabo lo negatif ndayifata positive. Nicyo kimfasha kugira ngo singende ngo naka ngo yavuze ngo ujye mugore ngo arerura kubera nagiye donc keshi vraiment les milliers fréquentes ziba zirimo abagabo. Mugabo umenye ko après hari ibindi bintu bivugwa inyuma, hari ibinshikira, hari ibiguma, hari ya nyene ibinshikiye ndavyakira kuko ati aha rero niho ntegerezwa gukorera. Kumva ngo nakango yankoreye iki, yanse kumpa akazi kubera ndi umugore, sawa, cavuga ati okay, ejo ndakaronse nteza gukora neza. Ntegerezwa kuva yuko malgré que bavuga yuko abagore dushoboye kugira ngo na wa wundi yavuga ati wa mugore sinoshobora kumwizera, azo ni naka yabikoze kandi yaranja akabimenya. Namara umuntu nkorera ku ma réseaux sociaux ndimo, je poste ikintu cyose nkoze, je poste. C'est pas parce que mba ndiko ndishima, ni kugira ngo nkureho ya ma barrière, nkureho bya bintu bavuga ngo naka. La fois passée quand ndabahe témoignage gatoya, maze une semaine siho narindi, haraza umuntu abwira umugabo wanje, aramuhamagara ngo ndakubaza ngo bigenda gute umugore wawe umurungiki agende amari yinga ryose atahari, uzi abagiye mu biki? Umugabo aza kubimbwira nk'ushaka kunsigurira ngene
donc le monde abarundi ngene bameze narumiwe ndavuga ati kumbe nuko bimeze kandi bisanzwe none hari ico nishe hari ico urumva bisigura yuko haracyari intambamye wowe wamukenyeze wowe wamukobwa ushaka kugira ushitse ibyo bizokwamaho kandi ntibizohera wewe gerageza wumvuga ati je nkeneye gushika hama umaze gushika kuri ya level wumva yuko ivyo bavuze ataco bigutwaye canke ivyo bakoze negative kuri wewe ataco bigutwaye ubugeze ku yindi level nivyo. Okay, merci beaucoup. Ma dernière question kuri mwese muce mugira ko mutubwira n'akajambo kanyuma mudutekerera. Evangeliste yavuze ku kintu cuko ngo abagabo ngo nta rukundo ngo bafise, donc biri naturel pour les dames par contre sivyo gutanga iyo care. Sinzi ko tuzi ikintu citwa emotional intelligence, ndashaka tuvuge kuri intelligence émotionnelle en tant que femme. Ni vyahe vyiza ni vyahe bibi, juste udutre ntitubidehule cane mugabo ni vyahe vyiza en tant que femme uvuga uti jewe vraiment ndabona intelligence émotionnelle iramfasha mu buzima mugabo na bibi aussi ishobora kubikora mu vyo nkora navyo nobitubwira. Merci. Ok, intelligence émotionnelle j'imagine ko batahuye ivyo ari vyo. Je icimfasha nukuta mpagarika nkuko ahejeje kukivuga madame aho I don't take it personally. Wewe twahuye ukuze uriko urazana ibintu bidashobotse d'une façon ou d'une autre ni wewe, that's your opinion. Merci, Imana igufasha. Ikintu numva ngira ko ni jambo rya nyuma watubariye numva nobwira abakobwa cyane cyane nibaza ko abadamu utangura uri faible mugabo ubuzima burakwigisha nubandanye ufina ni par choix urabihitamwo mugabo toi fille jeune fille qui est ici no musi it's okay kubandanya bikimeze nabi. Il faut ko tuba realiste. Hariho ibintu umwana w'umukobwa ari ngaha ashobora kuba ari karacamwo bitamupermeta ejo guca avuga ati okay uncle that's your opinion sisura nitubeshanye sivyo. Hari ama situation umuntu adaca yikuramo ubwo nyene emera kubabara gatoyi ndikana gisiguri isi yaratwigishije kuba woke no droit le 8 mars ejo nivyo bazo bariko baravuga mugabo iga kugwana bitarahera ntiwicare ngo ufate pause urindire ko vyose bija ku murongo abantu bose bagutahura baza baraguha hug baguha space hoya hera ho nyene muri trenches ahuri ufise vision yaho uje kuraja urabona yuko bidakunda aho uba ntibariko barakorohereza ntibariko barakugirira kiriya na kiriya hera kuvyo ushoboye hanyuma nibo bakubwira kuri kijuju nibo bakubwira ko atavyishoboye nibo bakubwira ntusohoka okay sinza kumena uruhome mugabo right there muri kiya cumba tangura kwanza wewe wibuke kimwe twavuga ico Imana ikwita hamucemere uce yiapproprier hanyuma peut-être ushobora kudashobora kwiruka mugabo tambuka hama kandi ube okay ego tubikomera amashi ube okay no kubandanya when it's unfair. Ndamaze kubona yuko abakoga benshi abana benshi bo muri iyi generation tubona imbere yacu barafyina murafyina mushaka kwisi borohereza isi nizopfa yoroshe na Yesu yasize bitubwiye yuzuyemwe amarusho ariko yaranesheje nawe ushobora kunesha nturindire rero ko umuntu aza kuguha permission tangura wipositione hama niya kango kacamwo fissure uzoba uri prête guca wirukanga. Donc rero emotional intelligence igufasha guthrivinga gutera imbere aho l'environnement itaguha uruhusha ariko wewe ukahaba kandi ugatera imbere up to you kubi breaking down no kwegera peut-être abari hafi yanyu ubudashaka kuvyumva bakabe musigurira. Ica kabiri nari numva ntogena ntavuze ni kija muri yo sense nyene nuko it's okay to do it in hiding. Twahuye naryohewe cyane mbona Chloe je ndabazi kuri social media hanyuma
nivyo hari ukuntu umuntu akubonye kuri social media ibintu byose biri ku murongo aca yibaza nyene ko it's a glitzy life. Naryohewe cyane yuko bavugisha ukuri bakabibutsa ko c'est pas toujours comme ça. Si misi yose umuntu avyuka afise ama filters ariko arabrille. Hari the grind iba behind. Imana ibahezagire vraiment ko mutaha false hope abandi bana. Rero mukobwa uri ngaha. It's okay gutera imbere muri silence. It's okay kubigira ivyo ukora vyose utagenda kubiposta. It's okay ko atanumwe akubona mugabo wewe avance. Andika abagenzi banje duheruka kugira séance yo kugira vision board no kwandikako what do we want pour 2026. Vyandike bishira imbere yawe, the vision ibe clear kandi yanditse. Hama zuragira checklist avec toi-même. Hama wicara ubisengere. Hanyuma ureke kwihutira. Turi pressé twese kuba packaged. Turi pressé twese kuba aba star. None niyo twaba aba star twese nindazo turaba. Umwe wese muri iwe iri unique. Niyimenye hama amenye kuba laser focused kuvyarimwo. Ntibikenewe ko vyose bibanza kuba mediatize. Hama mu gihe cawe nakunze ingene Ozi yavuze ngo bazungu nibo bamvugiye muri ambassade. Ivyo nyene uri kurakora in secret. Ama achievements ugenda uratikinga kamwe that will be your package. Igihe uzogera kuvuga bazoca bavuga ngo ni wa wundi wa eka sinenda muzi ni bizokwivugira reka kuba pressé. Biraryoshe iyo uvuze bakavuga who are you gacuvuga uti 1 2 3 bya bindi vy'ukuri umugore cyangwa utari umugore cyangwa umukobwa doesn't matter anymore. Voilà, rero courage. Merci beaucoup. Growth is a process, mwavyumvise mugabo ntitwigere duhagarika gupushinga ugumupushinga through ama situation mbako ari unfair through ibintu vyose bidushikira mu buzima. Igikuru nabigikora ngo batakubona, that matters also kandi biriko biraja kuri CV yawe nimba no vyituko. Donc nta na kimwe dukwiye kusuzugura. Lydie, emotional intelligence. Alors, l'intelligence émotionnelle, twese turayizi ni capacité umuntu agira yo gushobora gutohoza ibintu, gutohoza abantu, hanyuma ivyo umaze kubigira ukamenya comment agir. Ni ikintu ciza ku bantu na cane cane abafasoni, kirakora cane ku bafasoni kuko twebwe ingene Imana yaturemye turi intuitive, turi sentimental, ibintu vyose biva au fond, biva muri indani. Biva indani, ndiko ndakubwira ibintu ndabikubwira avec toute vérité kuko numva umengo nshaka ko bigira impact direct kuri wewe. Donc intelligence émotionnelle irimwo muri ivyo naho yagutse. Force yayo rero ni ikintu kidasanzwe kuko iyo kiri mu mukenyezi canke mu wundi muntu bituma aba ari umuntu afise empathie. Iyo rero ufise empathie, tu penses aux autres. Je novuga ko ariyo yatumye nkora n'ivyo ndiko ndakora n'umunsi, naho ntavyinjiyemwo en détail. Nkora muri Créop Jeunes, ni création des opportunités pour les jeunes, ni ONG locale yihaye intumbero yo gushigikira urwaruka mwavyumvise. Intuition ya mbere rero yabanje kubona urwaruka rwinshi ruheza amashure massivement, maze ruhejeje rugataha muhira kwicara. Ico gihe na leadinga in pharmacie de gros, maze hakaza abana benshi kunsaba stage. Abo bana nkabakira abo nshobora, maze kubigisha akazi nkabigisha akazi, nkabona ingene bibagora kumenya gukora ibintu kubera yuko bava ku ishuri bafise ama skills makeya. Ndabigisha pendant un moment,
muga ndabona yuko hakenewe quelque chose en centre ishigikira abo bana ibahugurira ubumenyi ibongereza les compétences cyane cyane techniques maze et voilà Créop Jeune est né. Uno munsi rero novuga ko imaze kugira impact niniya kuko nous avons plus de 1000 jeunes twashize mu kazi à travers izo stages professionnels. Turafise abakenyezi batashoboye kwiga ayo mashure menshi bashitse ku rugero rwo kwitunganiriza imigambi. Voilà, iyo rero ni impact ya intelligence émotionnelle kuko ukora ibintu tu as été frappé par ikintu ico kintu rero ugacugitorera solution. Voilà, muri make ni ico. Hama ikindi ciza ca intelligence émotionnelle iradufasha kuba résilient. Et burya les femmes sont plus résilientes que toute autre communauté. Bon, muvyemera mutavyemera birabasha ariko uravye les changements lesquels umugore yiyadaptamwo murabona la capacité de sa résilience. Umukobwa arakuze aragiye mu rugo et voilà aratwaye inda le changement physique iradutse arabaye déformé pour former arahindutse agiye kujera une entreprise familiale agera umwana umugabo ntavyo yari bwakore ivyo vyose akiyadapta gushikaho aza nka wa mu mama wacu umunyokuru ivyo vyose yarabigwaye. Si kuvuga ko n'umugabo adafise une certaine capacité yukuba résilient ariko umugore arakira izo changement zose akazitransforma akazigira ubuzima bwiza hanyuma bikabandanya neza. Rero l'intelligence émotionnelle ni kintu à exploiter à développer kuko kiturungika kuba de bons leaders. Kubera uko kuntu wishira mu kibanza c'abantu uko kuntu ufata imigenderanire y'abantu biragufasha kuba umulideri mwiza muri communauté canke mu gihugu. Voilà, reka ngeze ngaha. Merci. Et vous, Madame Aurore? Ok, merci. Ngerageje kuvuga ku kintu cya intelligence émotionnelle ni ikintu dutegereza gukorera ko twese haba muri business haba mu kazi dukora haba muhira bidufasha ingene twikomporta en tant que femme en tant que leader en tant que businesswoman muri byose n'ubuzima bigatuma tugira imigenderanire myiza aho dukora abo dutunze mu nzu ibyo dukoramo no partenaire rero nahantu ho gukorera cyane kugira ngo dukure émotionnellement dukure muri tumaze gukura muri donc dukuze émotionnellement biradufasha n'ingene tumanaginga ibintu byose bidufasha kugira ngo tube dutera imbere. Ngeragejeje kubivuga ko bose byaramfashije moi personnellement byarafashije ihindagurika ryagiye riraba kugira ngo umuntu ashobore guhagarara imbere y'abantu umuntu ashobore guridinga ikintu kugira ngo umuntu ashobore kwizegwa nuko donc intelligence émotionnelle wa warayikoreye kugira ahantu ushobore namba ari entreprise ushobora kwimaramo plus de 6 ans hagira n'abandi bakwizera nuko iyo ari wa warayikoreyemo cyane. Gacuti aho mubona ngaha nagwanye n'ibintu bitari bike nagwanye no kuba umugore kuvyara abana bakurikirana sinokwiga ndatanga tema yaje niniya cyane ariko ndashima Imana ko hari byo yashoboje kandi no bikinshoboza kandi kiri kumwe nanje nkaca rero mvuga les jeunes filles les mama turi ngaha tubandanya twikorera ko nta numwe aheza bajya tuzi ba Mirinda bande bose n'ubu baracakora n'ubu baracagwana navyo baracagwana n'ubuzima baracyifuza nta hantu bavuga ngo hanye nakayarashitse no. Rero katubandanye dukora akajambo kanyuma bavuze no basangiza nuko birashoboka nta numwe bidakundira raba icyo ukunda ikintu ukunda ni giki kivyaza umusaruro kandi simaka twese tuba ba entrepreneur aho uri wewe uracyari umunyeshuri eje ni waje gukora ahantu kora neza akazi kawe gakore neza apana kuvuga ngo uri umukozi
ni gukorera muri excellence. Icyo nabatekerera cya mbere gukunda Imana, hama kumva yuko ikintu uri kurakora cyose ugikora utagenga kuba excellent. Murakoze. Merci beaucoup. En conclusion, shaka kubasomera tujye tujambo twanyoheye ngo I carry a dream. This goes to all the ladies, les jeunes filles, les mamans, umwe wese n'abapapa bose mwagize bakwiye kubana natwe no munsi. A dream. Nta ndoto umuntu ashaka kugira atari intentional. Tugende tube intentional. Ikintu cyose uvuga uti ndashaka bisaba ko wicara ukiyumvira. The next sentence banditse ngo I shape the future. Ntushobora gushapinga future utari discipline mu ma action uri urakora, mu ma decision uri kurafata, il faut ko tuba discipline. And the last one, kugira ngo dushobore gucreate impact, we need to be consistent. Nubikora rimwe ugaca wugara ico gitabo, urabikora rimwe ukaba discipline, even tomorrow you wake up you do it again, n'umusukurikira you do it again. Thank you so much. Mwakoze.